ni ibintu bitadutangaje cane kubera uriko uraraba ingene ubutungane butigenga uca ubibona ko ariko vyari vyateguwe. Rero itariki 14 z'ukwa kabiri mu 2025 abacamanza bo muri sentare ya Muha nkuru baraciye urubanza rugayitse rubatesha iceyi bamaze kugirwa kw'iterabwoba n'abakozi b'iperereza itariki 11 z'uku kwa kabiri mu 2025 isaha 10 niho babashirako iterabwoba hama baca urwo rubanza. Ariko subiye inyuma twisunze ingingo y'amajana 259 y'igitabo ca Code de procédure pénale, urubanza iyo rugiye mu mwiherero ntirushobora kurenza iminsi 30 rutarasomwa. Nyarubanza rwari rwagiye mu mwiherero itariki 13 z'ukwa 12 mu 2024, no kuvuga ko rwategerezwa gucika itariki 13 z'ukwa mbere mu 2025. Rero ivyo vyose vyabaye gutyo ntirucike kubera hagiye imitahe yakira bakayitwara urukombe amazi bariko bategura ibindi babicishije ku bakozi b'iperereza baca baja rero kugira kw'iterabwoba abacamanza niho baca urubanza. Bamwagiriza imyaka 20 muganga Christophe Sahabu ku caha guhindura amadokima faux usage de faux, alors ico caha kiri ku myaka 5 bamucira amande y'imiliyoni 7 z'amarundi n'indishi y'akababaro ihadabu nico twita dommage interindishi y'akababaro y'imiliyoni 178 z'amahera y'abanyabura y'amahero n'ibihumbi 8,600 vy'amanyamerika, amadolari y'abanyamerika. Baca banamutwara n'ibintu vyiwe vyose ico twita confiscation des biens. Niko urwo rubanza kuri we ruvuga. Rero umuntu ariko araruraba umuntu araheza akiyumvira ati n'umwana yiga mu wa mbere muri droit ntiyo kubahuka guca urubanza nk'ubwo. N'urubanza rudafise ico no kwita motivation judiciaire ngo barusigure neza berekana amategeko yarenzwe ko bamaze kuvuga ico twita les faits vyagenze uko nuko none amategeko yarenzwe ko ntaho tubisanga. Ibintu rero bica bitwereka tuti mbe yashaha ibi bintu nibiki. Hama rero ivyo vyose bihonyanga ingingo y'amajana 312 y'ibwirizwa shingiro rivuga ko imisi yose uciye urubanza uvuga amategeko yarenzwe ko ariko siko vyabaye. Hama ikindi umucamanza ategerezwa kwisunga ibwirizwa shingiro n'amategeko. Le juge n'est tenu qu'à la loi et la constitution. Bategerezwa naho bagizwe kw'iterabwoba kwikubita agashi bakerekana amategeko. Rero nabisiguye abari inyuma y'ivyo vyose nabihagiye imitahe ya Kirundi hereye kuri Charles Ndagijimana yigize perezida wa conseil d'administration ku nguvu no mu hinguvu nyinshi bari kumwe muri ubwo bunyonyezi general de brigade de défense Habarurema twari perereza nibo bamye barangwa n'ayo manyanga muri ivyo vyakira. Hama umuntu akibaza ati mbega none ko mu kuraba indisha umuntu araba ivyo yabuze n'ivyo azobura mu misi za perte CBM akaganye bisunze iki mu kugira bace imiliyoni 178 z'amaero y'abanyaburaya, kandi bazi neza nuko n'umutahe wakira uri hagati y'imiliyoni 12,500 n'imiliyoni 13 z'amaero. Iyo ndishi y'akababaro yo bisumba n'ibintu bitabaho mu mategeko n'umwana abigaya. Rero nuko la défense du docteur Christophe Sahabu igiye kunguruza urubanza kugira ubwo rwacitse baraba ingene borukosora.